baca baravuga bati uwo muntu aragararije, are tuje kumutera amabuye. Baca baramutwara, bafata amabuye baramutera. Ariko haleluya, wariko arategwa amabuye ararangamiza mw'ijuru. Oh haleluya, abona ijuru ryugurutse, abona umwami Yesu, abona ahagaze iburyo bw'Imana. Aca aranezererwa cane, aca akora iki? Icerekanye ko yari amaze kumenya icarico. Ngo acarambaza, arasemera ati mwami, mu maboko yawe niho nshize ubugingo bwanjye, atariko kandi ubaharire ntubaharure kw'iki cyaha kuko bampaye lift. Ariko wewe nuwakuvugishije nabi biranka kumuharira, uwakudendereje, uwakwambitse ibara, ujya nzorinda mpfa, niwapfuza ubupfuye nyene nawe. Twagomba dusome mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa ce ca 11 kugira ngo tubitahure neza. Twohera ku murongo wa 19 ariko turageza kuri uyu murongo wa 23 ari nawo uza kutubera urufatiro. Reka dusabe ufise Bibiliya hano hafi adufashe gusoma. Dusome mu izina rya Yesu. Ndanzi y'amajambo ivuga ngo ubutumwa bwiza abushika no muri Antiokia. Nuko abasabagijwe n'amarushwa yabaye kubw'ivya Stefano baragenda bashika ni Forinike ni Kupuro no muri Antiokia, atabandi babarira ijambo ry'Imana atari abayuda bonyene. Ariko hari bamwe muri bo babagabo bavuye Kupuro ni Kurene bashitse muri Antiokia, babarira n'abagiriki nabo bababwira ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu. Ukuboko k'umwami kwari kumwe nabo, abantu benshi barizera bahindukirira umwami. Inkuru yabo ishika mu matwi y'ishengero ry'i Yerusalemu, batuma Barunaba ngo ashitse muri Antiokia. Nawe amaze gushikayo abonye ubuntu bw'Imana biramunezera, arabahanura bose ngo bamaramaze mu mitima kwifatanya karamata n'umwami Yesu. Yesu nashimwe. Reka dusome ibyakozwe n'intumwa igice c'indwi umurongo wa 54 dushitse kuri umurongo wa 60 kugira ngo twumve ivyo vyo haruguru. Igice c'indwi umurongo wa 54 gusa ku murongo wa 56 handitswe ngo bicisha Stefano amabuye. Bavyumvise baribwa mu mitima, bamuhekenyera imisaya. Ariko Stefano yuzuye mpwemu yera, ahanga amaso mw'ijuru, abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Aravuga ati mbonye ijuru rikingurutse n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Barayogora n'amajwi arenga, biziba amatwi, bamugwirira kw'icarimwe, bamuhindira inyuma y'igisagara, bamwicisha amabuye. Kandi abamwagirije bari bafashije hasi imitamana yabo imbere y'ibirenge vy'umusore yitwa Sawuli. Maze bakiriko baratera Stefano amabuye, arambaza aravuga ati mwami Yesu, akira ubugingo bwanje. Araheza arapfukama asemerera n'ijwi rirenga ati mwami, nubaharure kw'iki caha. Amaze kuvuga atyo acaracikana
kandi Sawuli nawe yarabishimye ko yicwa. Yesu adufashe. Amen. Yesu aguhezagire. Aha turabona abatwitangiye imbere, abigishwa b'umwami Yesu, akoranye nabo arabihanikiriza mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere uhereye ku murongo w'8. Arababwira ngo ntimupfe ngaho kugeza aho muzokwambikirwa ubushobozi buvuye mu ijuru bwa mpwemu yera, niho muzobasha kunshingira intahe uhereye Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya no gushika ku mpera y'isi. Barafata ibihe, baraja hamwe, barasenga. Bariko barasenga, bariyeza, baritunganya. Ibyo bisoma muri kijya gicenyere cya mbere cy'ibyakozwe n'intumwa. Hanyuma kandi igihe kiragera, Imana irabona ko bageze ku rugezo rwo kuronka mpwemu yera. Babaririmbyi bavuze ngo barakeneye umuriro wa mpwemu yera, barakeneye ubushobozi. Ni byiza cyane, mugabo kugira ngo uburonke si ugupfa kubusaba uhagaze hano guca uburonke. Hariho ibyo utegerezwa kumanza gukora. Tegerezwa kumanza kwihana neza, ukihana, ukatura ibyaha byawe. Naranezerejwe n'ingene Yesu yabonye umuntu mukuru yitwa Zakayo. Usomye mu gitabo mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 19, ngo uwo Zakayo yumva akeneye kubona Yesu, akeneye kumubona. Rero Bibiliya ivuga ngo kuko yari mugufi, aritegereza asanga ishengero ni rinini, biramunanira kwamubona. Aramenya ariko ajyaniye inzira ijya hariya. Aca arirukanga, aragenda yurira ku giti, ajya hejuru ku giti. Kandi usomye muri kijya gitabo haratwereka ngo yari umuntu mukuru w'abatoza kori, ikindi yari umutunzi. Umuntu mukuru ari ku rwego rwa mbere rwo gutoza amakori y'igihugu, kandi yamaze no gutunga atagikenye. Ntiyari mushasha bagashize muno munsi, oya, yari amaze gutunga. Kandi Bibiliya ikivuga ngo naka n'umwuku aba ariko kiri. Ariko Yesu aramenya ko hariho umuntu ariko aramurondera, akeneye kumubona. Yesu ahashitse aca arahamagara ati, Zakayo, ururuka vuba. Araronse audience kuri Yesu. Zakayo nawe aca yururuka ubwo nyene, yururukana umunezero cyane. Avuga ati sinarinzwe. Ariko iyumvira umutoza kore mukuru, mutunzi. Hari aho umuntu aronse ubutunzi aca avuga ati ubu rero c'est fini. Hari ibikibuza. Aca rururuka. Icyo yahereyeko aravuga ati, bwami, kuko yaravuze ngo uyu munsi ndari wawe. Abanyabwenge b'ibyanditswe n'abari bazi Zakayo bati, yo, ereka wa muntu usuvugishwa n'Imana. Yaba yaruvugishwa n'Imana, ntiyari kumenya ko Zakayo ari umusuma, ari umunyabyaha kabuhariwe, agira iturire. Imana rero, Yesu ntiyazanywe no kurondera abagororotsi, ariko yazanywe no kurondera abanyabyaha. Zakayo agishika aravuga ati, mwami Yesu, icyambere
umugabane w'itunga ryanje wose ngoma ndawugaburira boro. Tikigira kabiri naco, abo nagunze bose ndabariha 4. Bwana sifiwe. Abo nagunze, abo narenganije, abo natwaye ibyabo ndabariha 4. Yesu acamuvugako ati uyu munsi rero agakiza gashitse mu nzu yawe. Haleluya. Naho rero iyo umuntu agifise abo yagunze, iyo agifise abo yasahuye, naho yoririmba agatamba agatarika atarihana ngo asubize ibyo yibye, nashobora kuronka ubushobozi bwa mwebwe. Yesu ntashobora kuvuga ngo agakiza gashitse mu nzu yawe. Ibyo bimenye naho kwisiga ibiyemwe amavuta ameze gutagurirwa henshi, utarihana ngo uhebe ibyaha byawe usubize abo wibye, ntibikunda. Ico turagiye rero, abigishwa barashishikara rero bashinga intahe. Twabonye hano aho twahereye ngo abagize amagorwa y'urupfu rwa Stefano. Nariko ndavuga ngo ubu no munsi nta magorwa turimwo kiretse gusa bataramenya iyo turiko turaje. Kandi rero iki gihe kizoyobera benshi. Kubera iki? Umuntu agendanye Bibiliya akagomba kiyorobeka, akaza akaba n'umuririmbyi akaba n'umusiguzi, umenga birahetse. Oyaye. Hanyuma rero iki gihe twanagombye ngo tumenye ayo bagorwa bari baciyemwa yariyo. Stefano ariko arashingira intahe umwami Yesu, avuga ingene yapfuye akazuka, avuga ingene abantu bakwiye kwihana mu izina ryiwe. Abatari bakeneye kuvyumva rero bica ngo birabajya mu matwi, siko twasomye. Baca bamuhiriye inyuma, baca bamujako n'amabuye. Kandi iyo yari imigenzo y'Abisirayeli. Iyo umuntu yakosheje mu vy'Imana, igihano ciwe kwabo kumutera amabuye. Aho bavuga ngo bariko barahana icaha. Bene data, birababaje kwigisha abandi nawe ntukizwe. Birababaje gusigura ivyo nawe udatahura. Ko abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe nibo bari bajejwe kwigisha Abisirayeli ivyagezwe vy'uhoraho. Iyo ngeze hakura ayo majambo mbaramvuga ngo Mana uzumfashe sinze mara. Abantu bigisha ivya Mesiya, ariko Mesiya ageze kuza ntibamumenye. Gusigura no gukizwa ni bibiri bidasa, kuko abantu baravyiga nk'abo bose biga muri za kaminuza bafise ibice byinshi, amahistoria menshi, yewe bitusigurira hano umuntu akagenda avuga ati ndanyuzwe. Ariko agakiza n'ikindi. Baca baravuga bati uwo muntu aragararije, are tuje kumutera amabuye. Baca baramutwara, bafata amabuye baramutera. Ariko haleluya, wari kuratagwa amabuye ararangamitsa mu ijuru. Oh haleluya. Abona ijuru ryugurutse, abona umwami Yesu, abona hagaze buryo bw'Imana. Acaranezerwa cyane. Acakora iki? Icerekanye ko yari amaze kumenya icyari cyo. Ngo acarambaza, arasemera ati mwami mu maboko yawe niho shize ubugingo bwanjye. Atariko kandi
ubaharire ntubaharure kw'iki cyaha kuko bampaye lift. Amen. Ntubaharure kw'iki cyaha. Bene data, nimba utaragera ku rugezo aho urengana n'ibyo ubona ngaha ukabona ibiri imbere, uracagowe. Amagorwa n'ubundi aracagutekeye. Icyamufashije guharira abariko bamutera amabuye, urumva icari cyo, urumva guterwa amabuye, agaca basabira imbabazi ngo ndagusavye ntubaharure kw'iki cyaha. Ariko wewe n'uwakuvugishije nabi biranga ko umuntu arira, uwakudendereje, uwakwambitse ibara, ujya nzorinda mpfa, niwapfa uzoba upfuye nyene. Erega Bibiliya iravuga ngo hariho abazopfa urupfu rubi. None Bibiliya ntibivuga muri Daniyeli ngo hariho abazozukira ibimaramara n'abazozukira ubugingo budashira. None bibaza ngo ni bande? Erega bajyana bari mu nsengero. Byarabananiye gutanga imbabazi, byabananiye kwihana neza, baricaye. Mw'ijambo ry'Imana haravuga ngo abaharanira intebe z'imbere, mbega barabakiga pastor, abafarisayo bari bafise n'imyambaro yabo ibibaranga. Imana idufashe. Hanyuma rero burya hariho ibintu umenga ni ngorane, umenga n'amagorwa, mugabo Imana ibifisemo umugambi. Tuze dusaba ngo Mana ibyo ugomba bari byo biba. None abantu Yesu yababwiye neza ko bataguma i Yerusalemu, mugabo bamaze kwironkera ubwo bushobozi, harabona kabiyegeranije batangura kuzana ibyabo basangira, baza bararira hamwe. Kiretse umugabo umwe gusa yahemutse be n'umugore wiwe, nawe yitwa ndega Ananiya na Safira. Naho ibintu byoba byiza ntiyabura bazanamwe ingorane. Ananiya na Safira barajya iby'abandi, hageze ko bazana ibyabo birabananira. None barabayeho, bishwe n'iki? Ntimuzi ngene bapfuye? Umwe napfuye basi gose ko banse babesha Imana. Hari umuntu yabakubise, hari uwateye amabuye imbere yande, murabyumva mwe? Imbere ya Petero, sivyo? Ntiyabakozeko. Bijya byerekana ngo murabana muri iri sezerano risha nta gihano cyo kwica kiriho mu barenze ibyagezwe by'ubuhoraho. Mugabo Imana yagombye kwerekana ko n'udapfuye uno munsi natihana azohabwa igihano cyo gupfa, mbere urupfu rubi. Hanyuma rero ihamwa rishishikaye kuko bari banse kuja iyo umwami yababwiye. Hari uwundi mugabo Imana yahamagaye ngo ayikorere, nawe yaramutunzi gose, araraba guheba igikamyo ciwe kuza arasomba ibintu amanukana mu gisagara. Ato ya vrema nzoza nakora
umunsi uri izina rero gica kirubama agirirwa ubuntu we ntiyapfuye mugabo kirubama basha bagiye kumukura munsi yacu aca aremera gukorera Imana sinokwirirwa ndavuga akarere canke intara yavamwo abakera hariho abo bamuzi reka ndamureke niko mvuga ngo Imana igutumye ivyo ukora ukanga iraza nico bita ihana baca rero barashwiragira bati karabaye niho baca bashika ahantu rero hitwa muri Antiokia bamwe rero bagumana kantu kabi wacu gusa kandi iyo ngwara ngira ngo nubwo yirondera muri kino gihugu ntiyobura mugangira ngana irimo abi wacu bajya wapi ni kabandi bagabo bobo ntibaraba biwabo baca babwira n'abagiriki babwira n'abandi bose abantu ngo baca barakizwa abantu bakavuvu baba benshi cyane ku mwami Yesu ngo ubuntu bw'Imana bwagaragara kuri bo ngo umuntu yinjiye hano arabona ko by'ukuri ubuntu bw'Imana muri aha hantu none si byo gayeme ayitegekire mutekereje yewe ubuntu bw'Imana buruzuye abi Yerusalemu rero baravuga bati genda ushikeyo uze kuraba ivyo bishinga ntaye batubwiye ivyarivyo agezeyo rero ngo asanga by'ukuri ubuntu bw'Imana buri muri bo emwe biramunezera cyane aca babwirira ijambo rero niryo navuze ngo niryo tugira gute ku murongo wa 23 reka dusabe Pasteur Deo ari dusomere uyu murongo wa 23 11 murongo wa 23 nawe amaze gushikayo abonye ubuntu bw'Imana biramunezereza arabahanura bose ngo bafate ingingo mu mitima yabo yo kwifatanya ubutakivana n'umwami Yesu amen ngo bafate ingingo mu mitima yabo buri wese afata ingingo mu mutima wiwe iki ni muri cya kirundi cyahinyanyuwe mu cyakera naco havuga ngo nawe amaze gushikayo abonye ubuntu bw'Imana biramunezereza arabahanura bose ngo bamaramaze mu mitima kwifatanya karamata n'umwami Yesu gufata ingingo kwifatanya karamata ngo umuntu wese afata ingingo yiyemeze kuko hari igihe umuntu ashobora kuba ngaha atariyemeze agivuga ngo reka mbe ndajamwo reka mbe n'ukuri n'imanzurino ariko hari icyo ntaratahura arabahanura ngo bamaramaze mu mitima yabo uwamaramaje mu mitima yabo wiwe ni ukwiyemeza kwiremeye ku musaraba ni ukwiyemeza kuvuga ngo biguma canke vyoroha ndagomba kubona uwankunze bigume canke vyorohe ndagomba we ndagomba kubona uwambambwe ndagomba kubona uwankunze umuntu agahinyanyira uko yumva biguma canke vyoroha
ndahisemo ntabyo gufina ndiyemeje aho nocishwa hose nitendere yatu amen nzogenda azoca hose kuko ndazi icyo nahisemo aho n'ishengero rya Kristo rikwiye guhagarara si mu bihinda byo mu isi umuririmbyi umuririmbo w'igiswahili yavuze ngo mini ko musafiri nukwemera ko turi ingenzi umuntu akamenya ngo uko bizogenda kose ntaco ntandukanya n'umwami wacu igiki utarashikaho nawe uburage kuko birakenewe ko ufata ingingo niyihe nukwemera ko utanguye urugamba rwo kurwana na Satani rwo kurwana na bya bindi wahoramwo bya byiyumviro bibi bya bikorwa bibi zanzira zitari iz'umuco ugahagarara urwana nazo pana wawundi aza ngo rero urumva ngo jewe ngo birangora ugogwa ni wahisemo iki none kuko tubona gutwara Bibiliya umenga ni poster abaririmba bobo bararirimba hari n'abaririmba baca amafaranga mbega hamwe hahora agenda bahababutse abafise ivyumviro bitari vyiza bakaja guteramira batarakizwa bahitanywe iki ntaho muzi wa mwarikirijwe mwebwe ntimuzi nibiri mwisi Imana ishimwe murahazi hitwa ngo iki za ngo karaoke mbeho wabimenye gute ntihagire uzohabaza ngo ajeyo aho hantu rero ngo hajayo abantu bataye imitwe ngo bagomba ivyo bahumuriza atari Yesu wenyene ashobora guhindura ubuzima bw'umuntu uwaje babaye akagenda nezerewe uwaje aganya akagenda nezerewe nta handi ni kuri Yesu honyene ariko bikuvako si ku nguvu arabahanura ati rero ndabona ko ubuntu bw'Imana mwabumenye nk'uko nyene atariko rero fata ingingo mu mitima yanyu fata ingingo wiyemeze ugwane urugamba jewe iyo turiko tuganira n'abantu bafise ibibazo bimwe bimwe murande babwira nti mbega waramenye kuri ku rugamba urazi kuri ku rugamba hari uwo cavuga ati ngira ngo nuko yabaye ntangorane menya ko umuntu akijijwe ubutanguye urugamba rwo kurwana na Satani n'umubiri n'isi kuko ibyo byose bigomba kudusuka ngo dusubire mu byo twahoramo ngo amaso none amaso hari n'ubona bari none ugomba tugusabira amaso ahume muga ntiyemeye ko amaso yewe yohuma ngo nararabye none ugomba ugenda uri impumyi ibyo rero ibyo bigeragezo mwarimu hajya nta na kimwe kimutera muri ibyo none mugoba mwese mube kujya none se
menya kuri ku rugamba ufata ingingo mu mutima wawe wiyemeze ngo telefone none telefone hari n'uwagenda amubwira ntiyisige hano rero weka ego mugabo urumva siniko ndavuga ivyo yihanye ntugire unigisha ivy'iwawe no niko mvuga ngo none iyo telefone urafyonza haza ibitari ivyo bikuremo ushemwe bikugirira ikimazi none duce duta amatelefone oya da twoba tubaye ibigugu noneho Imana yavuze ngo nutagira ubwenge nabusabe kugendana n'Imana ntibisaba kugende wafutse amaso ngo ntagiye n'umubona wohava ugonga ibintu by'abantu uragenda ubona kandi aho mw'isi nayo satani itega imitego myinshi urashobora guhwana n'abari gusa bakure amaso barabirike vayo ntibabonye ko bari gusa ucubabise ushobora no guhwana n'abari ko barakora ibyaha none ucuga umubiraho oya vayo kure amaso none uzoba ukoze ibyaha kutari waba ari ngo nibaze imbere yawe ubu ndagiye nsanga uyu mugabo ariko yiharura amahera yiwe none nje ndayamwaka nca nirengane uko ntituyasangiye gaca nigira ubera problem no ngo nabonye amahera ngo yarafise menshi ndayifuza mu izina rya Yesu uyifuriza iki Yesu yavuze ngo ibitsitaza ntizobura kuza ngo ariko azobona ibari ubizana ariko nawe ucu bijamwo ore wako arabahanura rero ati maramaza reka kugira hitamwo neza rangurura uje ku ntumbero yawe abakora ibyaha birabasha ubarabira iki wewe raba Yesu Kristo yapfuye akazuka nta bindi ibisigaye wigiye kandi hajya mu gatondo dusenga we nho rusengera ivyo muhwana vyose Imana ndishitse mu biganza vyawe intambuko zanje Mana ivyo vyose duhwana mwibarabara mwami bitagira ikimazi ubindinde nirenganira amahoro n'ibindi byose arabahanura rero baranabati mwirinde mufate ingingo kugira ngo mufatanye n'umwami akaramata umwami Yesu iyo turabye rero Stefano kugira ngo aharirabo yari bikuye kurinde yabikuye kuri Yesu Kristo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice ca 23 umurongo wa 33 gushika kuri 38 ubundi hasome nawe habonye nyarutsa gusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ca 23 umurongo wa 33 na kugeza 38 Kenenzi ko mwahashitse kera 23 kuva ku 33 gushika ku 38 ngo babamba Yesu bamushinyagurira bashitse ahantu hitwa Nyagihanga bamubambanaho na za nkozi z'ibibi umwe iburyo bwiwe ubundi bumoso Yesu aravuga ati data nubaharire kuko batazi ico bakora bagabura impuzu ziwe barazipfindira abantu bahagarara baraba abashinga ntahe nabo bamutwengera mwijiko bati iyakijije abandi
niyikize ntamba ari Kristo w'Imana uwatoranijwe nayo. N'abasoda baramucurira baramwegera bamuha inkarisha baramubarira bati ni wabura umwami w'Abayuda niwikize. Hejuru yiwe kandi hari candiko canditswe nguyu ni umwami w'Abayuda. Yesu atugire neza. Amen. N'aya majambo rero je navuze ngo igihe ca kera cari kigumye gusumba icuno munsi, naho benshi tutumvikanye neza, ariko ntaco bazora bitahure ni buhoro buhoro. Ibaze umwami Yesu yazuye abantu babona, yakijije impumyi babona, kandi uwo niwe twizeye, kandi uwo niwe dukurikira. Yavuze ngo ugomba kunkwirikira niyikorera umusaraba wiwe ankwirikire. Yabari abigishwa biwe ati nimba bamfashe gutya munyita shobuja, mbega mwo bizocuriki? Mbega batanyi bashe mwiko bazobuba? Mugabo aravuga ati data ntubaharure kwiki cyaha. Ni iki nagombye kuvuga? Ntubaharure kwiki cyaha. Abashinga ntahe baringa ngo none ko avuga ngo arafise se ne namubambure. Mbe abahora baraba televiziyo, hari abahora baraba televiziyo muri mwebwe? Hari abakira aba televiziyo? Kurama uko turaba. Bamwe baretse kumanika, hari abari ntayo barabaga baje. Je ndayiraba. None ni icyaha? Irega hari ababyise ivyaha kuko banse kumanika canke ngira ntibarayironka. Birashika kuko si bose bazifise. Wagira ubuntu akayironka ntiyishime gutarayironka. Tubihanganire. Nagombye kuvuga iki? Hari igihe bahora bacishaho ingene bashishaguye Yesu. Nivyo nagomba kuva kuri iyo televiziyo. Hari igihe bahora berekana urupfu rwa Yesu ingene rwagenze. Mbega iyo ugeze hajya nimba uhora uyiraba, uhora ucuzimya televiziyo. Bamwe bavuga ko bahora baziraba. Ivyo muri abibona imibaro ya Yesu muri televiziyo haye baravyerekana. Sa none iyo ndabahaye ijambo umugago bamuhoze Imana we ndabarambiye rero. None se ndababajije mu mbarire ntaco mwihangana. Abantu ntibameze kumwe. Yesu abaha umugisha. Iyo nitegereje nkaraba ingene bamushishagura, nahari filime warasomye Bibiliya ucubona ko ari ukuri, kiretse gusa utasomye Bibiliya. Para numva mosotse avuga ntariko kwe Mana uzumfashe sinze ndeke kukubona. Haraho abantu bumva gushishagurwa ukamenga ni twadukoni. Oya, iminyororo iriko ibintu by'ivyuma bisongoye bakubita gaca shikura amaraso gaca asanzara. Ariko umusaraba atarapfa aravuga ngo data nubaharire kuko batazi ico bakora. Ingene imbabazi ziwe yazitangiye no ku musaraba. Ikibigaragaza urasoma hepfo yahajya herekana ingene abari babambanwe, wera bambanywe n'inkozi z'ikibi zibiri. Umwe ari bumoso, umwe ari buryo canke undi bubamfu. Uri bumoso acaravuga ngo ego kweri ngo none nibibambure, ngo ni waheza, ngo natwe tubambure. Uri buryo bwiwe ati kweri
nukubaha Imana ntiwayubaha. Urabona ingene agiriwe kandi watakibi yakoze, none nawe nukubaha Imana ntiwubaha Imana. Avuga ati mwami Yesu uzu unyibuke niwashika mu bwami bwawe, jewe nziza ivyo nakoze, nziza ivyaha vyanje, ariko wowe uziza ubusa. Yesu yamubariye ngwiki, mwishure mwese. Mbega murazi babana muri Sunday bazosanga basombije imirongo kuko babaza barayisubiramwo. None gusubiramwo hari ingorane zirimwo, ugira ngo reka kugu muri wa wundi wa mukuru nyene nta ngorane. Aravuga ati uyu munsi nyene urabana nanje muri paradiso. Amen. Ari hehe ku musaraba. Kwihana rero ni ikintu coroshe, nukwemera ivyaha vyawe ugasaba imbabazi, nta kindi. Stefano rero iryo jambo riramufata ati nanje aho nzoba ngeze hose abazoba ko bangirira nabi bose nzobasabira imbabazi kuko n'umwami Yesu yarabasabira imbabazi. Erega ibi byanditswe, ibi byabaye nukugira ngo natwe bidufashe mu gihe dushitse mu bihe by'imbobane, mu bihe tugeze, mu bihe bigoye. Umaze iminsi atwigisha, yatwigishije ingene tutogira amaganya mu mitima, tutogira ubwoba. Yaratubwiye mw'ijambo ry'Imana ingene umuntu Imana yari yakoresheje ibitangaza bikomeye ku musozi Karumeli, agahamagara umuriro, ibishegu by'abaye amajana ngahe akabyicira mu musozi. Ariko umukecuru umwe gusa yitwa ndega mukozi w'Imana Elizabeth aramutumako ngo urigiza gakomeye rero, ngo nanje Imana zanje zirakabimpanira zirushirije, nintakugirira uko igize bakamenye banje. Bantu b'Imana muze mudusengera kandi dusengeranira. Eliya byukuri yarabonye ubwiza bw'Imana kuri uwo musozi, mugaba amajambo y'agatera bwoba aca hindura ivyiyumviro. Rapfuye, yarahiye Imana iziye. Kwa Mungu wahera twarumvise ngwingene abantu ngo bavuga ngo hariho ngwishano ryo mu muyaga. Mwarabyumvise abari ngaha. None umuntu ari muri mpemu yotinya imiyaga. Ijambo rivuzwe na Yezebeli hagarushe kamushiramanga. Amen. Hanyuma ibisigaye uhora hakugwanire. Acaratemesha arahunga. Amaze guhunga rero hari ijambo ry'intege nke kweri ryashitseyo, Mana we, ngo nanje ndagomba mpfe usinsumba basogokuru. Ugeza wisabira gupfa, wabiretse ugasaba ubugombe bw'Imana. Yesu ashimwe. Vyumvikana ko hari aho umuntu ataba yafashe umwanya neza ngo amenye ibyo arimwo. Nagomba ngo twiyumvire, umuntu afata umwanya yiyumvire nk'umunyabwenge, umuntu yaminuje agashika kure, wibaza ibyo urimwo, urugendo watanguye ejo ntuzumaramara. Ngurankomeza cane Mana, mbe kwihangana Mana, sinze maramale. Hamwe no sigara no bamaramaye.
amen amen. Saba inkomezi, maramaza mu mutima wawe, fata ingingo utisubirako, utaguvyuka, uvuga uti jewe ndiyemeje. Hariho umuntu yanezereye muri Ancien Testament uwitwa Rusi. Rusi muramubona iyo bavuze igitabo ca Rusi, uravye neza urabona ko Rusi yafashe ingingo ikomeye cyane, kuko Naomi yarababariye arabakazana bibo babiri be naho Rupa, arababwira ati rero, kuko bari bafashe umwanzuro wo kujana gusubira iwabo i Yerusalemu, bari mu wabo, kandi yari yagiriye ibyago, abura umugabo, abura n'abahungu biwe, abakazana biwe baragumana. Bagumanye rero, arumva inkuru ko Imana yibutse Yerusalemu, aravuga ati ngoma subireyo. Aca arafata kandi ko kubaseza ati bakobwa banje, mwarafashije neza abahisi, naje mwarafashije neza, none jewe ndasubiye hariya, ndabasavye rero namwe musubire kwa banyoko mungi wanyu, kandi Imana izobagirire neza, izobahezagire, izobahereza abandi bagabo, muze musubire kubaka, Imana yanje izobana namwe. Ngo barasumbirana, baraturika, bararira bose. Bamaze kurira baravuga batoya, ntituvana, uya turajana. Hanyuma arasubira arababwira ati rero bantu banje, raba jewe ndakaheze, naco nkivamwo, naho noronka umugabo uyu munsi nyene ngatwarira nkavyara abahungu, ntimwobihanganira, genda musubire mwubake bibondo, nimugende, nta wundi muhungu nasize hariya, bosha nimwigire, mwarangiriye neza, reka kumbabaza, nimwigire. Orupa acaramugumbira, acarigira, ariko Rusi acaramubwira ngo reka kunyingingira kuguheba. Amen. Reka kunyingingira kuguheba, jewe nahisemwo ihanga ryiwanyu, ihanga ryanyu niryo ngomba kubamwo, Imana yanyu niyo ngomba kuba Imana yanyu. Ibyo by'abagabo sibyo nkeneye, iby'ubutunzi n'ibintu ntabyo nkeneye, mugabo mbe mwihanga ryiwanyu, kandi Imana yanyu iba Imana yanje. Amen. Icyo nahisemo nuko Imana yawe Imana yanjye. Naomi ngo abonye ko amaramaje kujana nawe, wacari yihorerera. Kandi usomye neza biraboneka ko uyu Rusi Imana yavuye imutera iteka, aranka umugabo yitwa Bowazi, mbere ari mu ruvyaro rwa Dawidi na Isayi, na Yesu ni hakomoka, niho yacishijwe. Imana irafise uko izobigenza, umutima wawe ntugume mu kibanza. Imana irafise uko izobigenza, umutima wawe ntugume mu kibanza. Imana yacu ntiburi inzira, irazi ingene ibigenza. Wewe maramaza mu mutima gusa uti ari ugupfa ari ugukira, mvire mu maboko y'umwami. Erega nuzopfa izomuzura, sibyo? None Yesu yavuze ngo unyizera azobaho, naho azoba yarapfuye nzomuzura. Bwana sifiwe. Kandi uko kuzuka sinka kumwe yazura Lazaro, ko Lazaro yasuye gupfa, ariko iryo zuka ry'abera niryo duhamiye,
kuko biravuga ngo tuzohanagurwa amosozi we. Sinzi ko rurira je bakunda kwizira ntangorane kandi saya mukaba ni yandi urira kug'umusaraba kubw'ikibazo yuhagaze imbere ukaririra Imana kubw'igikorwa c'Imana ugafata kanya ukaririra Imana. Hariho muhora numva bari ngaha hinyuma bariko baracocera mbega uhora urira ayo marira tuzohanagurwa. Rusi rero ariyemeza acarandikwa no muri Bibiliya atubera akaroro ko yamaramaje aravuga ati nta gishobora kuntandukanya nawe, aho uzogwa niho nzogwa bahampambe. Imana yawe nizo Imana yanje, ihanga ryawe niryo rizoba ihanga ryanje. Nta kindi bisaba kumaramaza mu mutima ico wahisemo, ibisigaye urugamba n'ubwo Imana izokugwanirira. Amen. Kandi hatagira inzira izohaca inzira. Turashishikara rega, umwanya ni mwiza. Icyo ngomba ngo dushishikare ko rero, mbega ninde wundi yafashe umwanzuro akavuga neza na neza? Reka dusome mu gitabo cy'ivyakozwe n'intumwa igice ca 20 duhereye kuri umurongo wa 21 dushitse ku murongo wa 27 dusaba ubundi adufashe gusoma. 20 ku murongo wa 21 ushitse ku murongo wa 27. Nashinze intahe mu Bayuda no mu Bagiriki ukwihana mu nyonga z'Imana n'ukwizera umwami wacu Yesu Kristo. None raba ngi Yerusalemu mboshwe mu mutima, ntazi bizomba ko nshitseyo, atari uko mpwemu yera anshingira intahe mu gisagara cose yuko iminyororo n'ivyago bintegeyeyo. Ariko simbabaye ubugingo bwanje nk'aho ari ubw'igiciro, kugira ngo ndangize urugendo rwanje n'igikorwa nahawe n'umwami Yesu cyo gushingira intahe ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Kandi none raba ndazi yuko mutazosubira kubona mu maso hanje abo naciyemwo mwese ndababwira iby'ubwami bw'Imana. Nico gituma ndabishingira intahe ubu munsi yuko amaraso ya bose atazonkora, kuko ntacishije iruhande ndababwira iby'Imana yashatse byose. Mwirinde ubwanyu gombugezaho genda gombugeze ngaho aho yaragiye ku rundi rwego. Bwana sifiwe. Hanyuma rero aha tubona ingene Paulo nawe yari kwasezera abungere b'ishengero ryo muri Efeso. Aha turabona ngo mpwemu yera arabasezera, ariko arababwira ati jewe ndagiye, kandi ngiye sa n'uboshwe mu mutima, kuko nzi ko tutazosubira kubonana. Atariko naho mpwemu avuga ko ingoyi zintegeyeyo, ibyago bintegeyeyo, sindeka kugenda. Yesu ashimwe. Awe ahantu rero aha nico bita rero kumaramaza. Ndezi bizomba ko nshitseyo, mugabo mwebwe musigaye muteramira igikorwa c'Imana. Murazi ko nagiye ndabashingira intahe, nabanye nanyu ndabashingira intahe, ndababwira ingene bigenda mu Bagiriki, mu Bayuda, mu bantu bose. Sinacishije uruhande ivyo nategezwa kubabwira. Hariho rero ijambo rikomeye cyane
nyiri rivuga ngo ku murongo wa 24 nsaba ufise iyi Bibiliya ya kera nawe asome numve uyu murongo wa 24 gusa ibisigaye mwavyumvise no kugira ngo twumve mu kirundi kimwe ya kera wewe yego shirako dusome ku murongo wa 24 havuga ngo ariko simbabaye ubugingo bwanje nk'ahari ubw'igiciro kugira ngo ndangize urugendo rwanje n'igikorwa nahawe n'umwami Yesu cyo gushingira intahe ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana geza Yesu nahabwa icubahiro. Amen. Ariko simbabaye urumva ico bita umuntu yamaze kumaramaza intahe yiwe. Ariko simbabaye ubugingo bwanje nkari ikintu cyo kumirako ico mbabaye ico nshize imbere ico nkwirikira no gushingira intahe ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo nta kintu ngiti ico ndondera kushingira intahe umwami Yesu Kristo ndababwira ijambo ry'Imana ndababwira ubutumwa bwiza. Hepfo yavuze ngo sinigeze ncisha iruhande amaraso yanyu mbe muri Bibiliya ivuga ngo nico gituma ndabashingira intahe ncuna. Somwe murongo ubusome hajya muri rya Bibiliya nshasha ndigahinyanyuye nko nkiri ya kera nasome hera kuri murongo wa 25 ku murongo wa 25 havuga ngo kandi none raba ndazi yuko mutazosubira kubona mu maso hanje abo naciyemwo mwese mbabwira ubwami bw'Imana nico gituma mbashingira intahe uyu munsi njuna yuko amaraso ya bose atazonkora. Umurongo wa 27 kuko ntacishije iruhande mbabwira ivy'Imana yagabiye byose. Amen. Amen. Arababwira rero ati kandi ntimugiye kudosubira kumbona ariko uyu munsi ndabashingira intahe njuna. Amen. Ntacyo nacishije iruhande. Ni byiza ko tubabwira uko kuri kose uwo bizogora ntazovuge ngo ngurumva rero ngo yari yatworo sikia neno la Mungu linaeleza nini. Ni hivyo tu nico gusa nta kintu Imana yadushiriyeho nukugira ngo nirenguke imbere y'Imana nzobe ncuna ngo ntacyo nacishije iruhande. Haleluya. Umenye ukuri niba kurengako usinidai mimi. Paulo rero aravuga ati simbaraye ubugingo bwanje ntari kintu cukumirako ariko ico mbabaye nukuvuga ijambo ry'Imana gusa nta bindi. Ico mparanirane nifuza kuzoba sinkekeranya ko Haleluya. Haleluya. Sinkekeranya ko gufani kuzombuza kw'Imana. Amen. Yarazi ko hari ibyago bimutegeyeyo abavugishwa n'Imana bariko babimubwira. Mbere usomye neza hano biravyerekana harerekana neza ko hari abagenda bamubwira ngo heraba ingoyi bakanarira bakanagira gute acara babwira ati kurira bene uko binandura umutima siniteguye kuboherwayo gusa ariko no gupfa nako ndavyiteguriye. Amen.
baravuga ngo mukozi w'Imana reka kugenda ingoyi zigutegeyeyo, ugiye kubohwa, ugiye kuja mu maboko y'abanyabyaha, guma ngaha, mwemu yavuze ko ibyago bigutegeyeyo. Bariko bararira kuko bari babubonyemo ikimazi, nawe arababwira ati reka kubira, kurira bindandura umutima, siniteguye kubohwa gusa, ariko nditeguye no gupfa kubwo gushinga intaho umwami Yesu. Nayo majambo y'Imana. Siniteguye kubohwa gusa, ariko no gupfa navyo ndavyiteguriye. Umuntu w'Imana yamaramaje mu mutima gufatanya na Kristo akaramata, aguma yiteguye gushingira intahe umwami Yesu. Aha kuba turi hano mu isi nta kindi Imana yadushiriyeho, ni ukugira ngo dushingire intahe umwami Yesu, tuvuge iby'ubwami bw'Imana. Ibisigaye nimba tunatunga ni ukugira ngo tubeho gusa, ariko iby'ikimazi ni ukugira ngo tuvuge ko Yesu ari umwami yapfiriye abanyabyaha kugira ngo bihane. Kuko inzamba ivuze cyangwa urupfu ruje, bibaza yanzu ndimwo ko bazoyishiramwo. Eka da, ndafise inzu jewe ariko nayo bazonshiramwo, n'abansumvya igihagararo ntazoba bashiramwo. Bavuga ati twara uwo mwavu hariya, bagomba bakagira amakaro menshi bakaduza ngo turangurure tuje iwacu, turindire twihanganye. Aho wocishwa hose menya ngo umwami wanje arazi ivyo ndiko ndacamo kandi arankunda. Ego nivyo, nimba umuntu acishijwe mu mageragezwa, none hariho amageragezwa ngarayo bacishijemo Yesu, yagiye bamuvuma amati bamutera ivyatsi bagira gute. Yesu ntibarigera bantera ivyatsi, bo barabigutera ko bakijijwe. Mugabo narigeze kujya agasho k'amezi 3, kandi rero wamenga turaraswa, kandi by'ukuri sindiko ndabesha imbere yanyu n'imbere y'Imana yanje. Navuze nti munyarutse nibonera umwami, baraba ico tumandaswa baragihebura, bati turakwirukanye. Ni merci beaucoup. Umva hariyaga ari ukuntu ukubita isarati, prier na vos ordres mon colonel. Hanyuma rero reka mbebe umwami wanje, mbega urupfu ngo azorumira migite. Ninde yumva akwiye kugira ico afatira ingingo? Urashobora kuba wararoyemwo mugabo utarafata ingingo yo kwihebera mu mwami Yesu. Ivyo birabaho. Hamwe uvuga uti icohinda cose biple gushingira intaho umwami Yesu. Naho yobu umwe ntangorane turasenga Imana, abasigaye n'ab'Imana bahezagiye. Nitwirirwa turinginga twavuze umwanya, nimba uriyo nuze. Ego nibisaba ngo muwe benshi, wowe nyene gusa agomba gufata umwanzuro, agomba gufata ingingo mu mutima, akamaramaza ati jewe ivyo gufina ubu ndabiretse, ubu ndagiye guhagarara neza. Vruarupa nzohagarara nshinga intahe, mu vyoroshe n'ibikomeye nzohagarara nshinga intahe. Nta wundi yo gushoboza atari mwemu yera. Mwemu yera nawe azanwa nuko wihanye neza, ugaca usigara urwana urugamba. Hari umuntu yibaza ngo yihanye wakaronka mwemu yera ngo abagiye mu ijuru. Oya, uburosi inkomezi zo kurwana urugamba, zo guhagarara ugakombata nk'umusirikare nyari ku rugamba. Ni uko bigenda.
nta kindi. awe kandi abaryizera bose mwami ribaha gushira amanga guhagarara mwami bizeye atabwoba bakamaramaza bagafata ingingo bakiyemeza ko bagomba kugukurikira muri byose naho byoba bigoye bigumye canke vyoroshe ariko baragomba mwami guhagarara neza mu gakiza guhagarara neza mu kuri guhagarara neza mwami bashinga intahe ko baguhaye ikibanza ca mbere mu mitima ko bakwimitse ubaganze ubabera umwami ubabera umukiza ubabera Imana ishoboye byose ifise uko ibigenza icinzira mwami naho zitari icicanzo yugurura ntihagire uwugara ineshereza umuntu wese ari mu ntambara turagushimiye abako bahisemwo neza ubagire neza bwirukira aho bariko baratura aho mwami hari ivyo baje bafashe ingingo guheba kwitandukanya navyo kuko babona ko ari icaha ubababarire ubaharire amaraso yawe Yesu abuhagira boze gose mukiza ubemere bazohabwe kaze mu bwami bwo mwijuru aho inzambi zovugira bazogusanganire mu bicu amazina yabo aboneke yanditse mu gitabo c'ubugingo ko ari gihe c'ugusengera ubugingo bwacu muri kano kanya umuntu wese azoboneke mu mugabane wabejejwe mu mugabane w'abakira ijambo ry'Imana bakaryizera bagakora ico ribabwire urakoze bwirukiro kubagiriye neza bose ubanezereze mwami muri kano gatondo bagende banezere ko bahuye n'Imana yabemeye yabahariye batsindanishirijwe urakoze kuvyumva urakoze kubikoze ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana amen. Imana irabahariye ibagiriye imbabazi twagomba dusengere abo nabo bafise iyo mitwaro bakeneye inkomezi zo guhagarara bagashinga intahe urakijijwe mugabo gushinga intahe birakugora umenga ntiwobiha umwanya hagarara imbere y'Imana ronke ubwo bushobozi bukubashisha gushinga intahe kuko igihe utabahinduye bazoguhindura ni vyiza ko tugira inkomezi kugira ngo duhindure abandi tubazane hagati ya bya bindi bikorwa bindi ukora ariko ugire nawe uzana kuri Yesu ubabwire ko umwami Yesu Kristo yabapfiriye kandi yapfiriye ibyaha by'abari mwisi tugomba tubasengera Imana kugira ngo Imana ibagirire neza na ya mitwaro yindi arabagwaye arabagwaje arafise ibindi bibazo uhagarare kuko Imana yacu irafise ingene ibigenza data wa twese uri mwijuru mwizina rya Yesu Kristo umunyenazareti turahagaze imbere yawe Mana raba ubwoko bwawe burahagaze ihanga ryawe rirahagaze abahisemwo kukwizera barahagaze mwizina rya Yesu Kristo turakeneye inkomezi zitubashisha gushingira intahe zitubashisha guhagarara Mana mu bihe bikomeye turakeneye inkomezi mu bihe byari byo byose turakeneye ubushobozi bwa mpwemu yera urutse ubushobozi urutse igihinda ku ishengero ryawe Mana kugira ngo ugira ubakuye nawe washikanye n'izina rya Yesu Kristo baronka inkomezi nka zimwe abigishwe baronkera i Yerusalemu bigatuma bashingira intahe mwami Imana uri mwijuru bakemeza abayuda ko aribo babambye Yesu kandi mwami Yesu Kristo turakweretse n'abandi bafise imitwaro itandukanye hariho abafise akabonge hariho abariko bararira hariho abafise inunu Mana hariho abafise amarira ataramwe bariko bararira imbere yawe kuri uyu musozi mwami Yesu Kristo wavuze ngo nutuze tugutabaze nawe uzodutabara gendera ubwoko bwawe gendera ishengero ryawe iri ni ryarindi wagura amaraso iri ni ryarindi wabambigwa
mwami Yesu Kristo, none barino mana, barino mw'isi, hariho amageragezwa, hariho ibibazo, hariho ibaremereye, hariho ibarandura imitima. Mw'izina rya Yesu Kristo turabazanye imbere yawe, niwe wo kubahumuriza, niwe wo kubaremesha, niwe wo kubatabara, abagwayi bakize mw'izina rya Yesu Kristo. Hari n'abatashoboye gushika hano, abari mu bitaro, abari mu mazu yabo, mana yo mw'ijuru, abatagira kiraba, mwami Yesu Kristo, wewe ubwawe ubashikire. Babandi bari mu mibabaro itarimwe, babandi bari mu magorwa ataramwe, babandi mwami mana barira ku murango no mw'ijoro, batazi ingene vyoshobora kugenda, wewe urazi ingene wobigenza, wewe urazi ingene wobikora. Nugendera ubwoko bwawe mana, nuhoza amarira baba fasoni, mwami mana, n'abagabo batararonka ibibondo, mana yo mw'ijuru, baratunduye, barariko bararira imbere yawe. Nubagendere mwami, kumwe bagendera Ana ukamuhereza ikibondo. Nubibuke mana, nubibuke mana, nugendera ubwoko bwawe. Niwumva amarira y'ugwaruka, babandi bageze mu bigero, mwami mana, batararonka abo bubakana, ubugururire mana, nabo baronke mwami. Ngo waravuze ngo si vyiza ko umuntu yibana wenyene, nubaronderere mwami abafasha bikwiranye, ubacagurire mw'izina rya Yesu Kristo, ubaronderere mana. Niwibuke n'ababandi batagira akazi, batagira ico bokora, mwami ubibuke nabo, ubaha ico bokora, ubaha akazi mana, ubugururire. Niwe ukura umuntu mu mukungugu kamwicarikana n'abahambaye, ubagirire neza mana. Ubibuke baze bagaruke mu ngoro yawe bafise ishimwe, bavuga ngo uhoraho yaratwibutse, uhoraho yaraduhojeje, uhoraho yaradutabaye mana. Natwe tuzogushima. Ugendera ubwoko bwawe, ugendera ihanga ryawe, ugendera abakwizeye mw'izina rya Yesu Kristo. Ugira ico bakorera mana uyu munsi, ugira ico bakorera mana kuri ya mibabaro yose mwami mana basutse imbere yawe. Urakoze kuvyumvise, ukora ibirengeye ivyo tugusaba. Tugusaba muri bike, ariko wewe ukaba ibikwiye nibereye, akaba ari vyo dukorera. Tubigusavye mw'izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.